Uvuze? No vyita ubusambanyi. Gusa nawe havutukana ndaki. No, urazi gituma. Yo biti nyene. Ego. Akubite. Wow. Naje nkubite. Bato. Ugomba gutanga bato. Umuntu wese azoca hano yiyemera. Uraririmba kuri yo beat, naje ndirimbe kuri yo beat, nujya ndirimbe kuri ya beat. Je ndirimba kugira gusa. First time na wakuruta ukuntu bikora urakaninja urakarara wa. Yeah. Abananje kuda. JOGONS NEGLAS Minute Jogos Neglas Minate Dia mukobwa arashaka kumutera imbari. No wita imbari? Ega ni imbari. Oya imbari nibazo baba bana. Azomutera ishusho. Ishusho? Yarashaka kumutera ishusho. Ishusho. Tuzawisanga kumuvugizi TV. Baby the Jerome, it's your boy Jogos Neglas na the press na the house kulo kutata manteteli. Once again imbere yanyu kumuvugizi TV nibaze ko mumeze fresh sana jenga kumuvugizi TV meze bien sana. Reka ndabasabe mugire share, like and comment kugira ngo ibintu bitere bimera fresh sana nko musanzwe mubikora. Uno musi rero dufise umutumire hano adasanzwe, n'umutumire no muririmbyi nibaza ko byinshi aja kuvyivugira. Welcome my brother. Thank you so much. Murakoze cyane kuduha ikaze. Numva ndavyishimiye kuba muri kino kibanza. Deja urabizi ari iminsi myinshi cyane tutabonana. Yeah. So I'm so very happy n'abakunzi bacu muko murakurikirana kino kiganiro aho muherereye hose muvyumve kandi ndabaramukije cyane. Welcome, chaka ubibutse akazina n'ivyo uri kurakora muri no minsi kugira ngo tuce tunyira mu kiganiro canyaco. Izina ni Vivian Boy kandi ndahari kubwanyu abakunzi banje. Kuri YouTube wandika Vivian Boy, kuri Instagram ukandika Vivian Boy. Nobasaba kugira subscribe n'amashare menshi cyane kuko mu minsi mugiye kwibera mu munyenga w'ibikorwa biryoshye cyane. Abafana banje novuga ko ndafite ibikorwa byinshi biza kandi cyane bazorogreta vraiment. My brother, jewe kubona gutumiye uno munsi ushaka kwibaza uti nibiki kumbure ushobora kuba atani igikorwa gishasha wari ufinafise nkuko umengo dukunda gutumira abantu bafise ibikorwa bishasha ariko jewe naratembereye hano muri quartier ndaraba n'amakomentera abantu bagenda bagira n'abanyandikira inbox baravuga bati turakeneye Vivian Boy, umuntu witwa Vivian Boy turonse hano kumuvugizi TV. Niyo mpamvu rero uno munsi tugomba kuryoherwa na Vivian Boy imbere yanyu. Brother man. Umusore nyene umeze fresh. Umaze igihe kingana gute muri career yawe muziki? Mboje career yanje yo muziki ndayimazemwo imyaka 4. Imyaka 4? Yego. Right now ufite ibikorwa bingana gute? Ibikorwa mfise novuga yuko ni indirimbo 4. Kandi rero gituma ndayimazemwo iyo career imyaka 4. Umuziki ni kintu natangwe nkiri umwana mutonya cyane. Niyo myaka 4 wumva rero nibikorwa nakoze muri ya myaka nk'ikiyumva motala ushibona iyo umuntu akiri umwana kumva akunda muziki. Nivyo once kuri channel kwandika Vivian Boy barabikwereka. Indirimbo ya mbere wayisohoye ryari? Indirimbo ya mbere je pense que yari 2018. Turashaka kumenya abakozi b'umuvugizi TV bagirire akapera ku ndirimbo imwe ya mbere watanguriye ko kugira ngo kumbure tunumve umuntu akiza neza gifite na zanguvu zose zikiri hamwe. Niliyemwambia kwamba na njaa kwa kunisaidia kanitemea mate nikafikiri ebu yanayo nifikia saa hii nikaona kwamba na izurumu yangu nafsi nikatulia maisha yanasumbua japo hivi kifungo mbili kupata na kukosa. Maisha yanasumbua mabada. Niyo ndirimbo nanditse nyene kubera iki wahisemo gutangura mu Giswahili burya Igiswahili n'Ikirundi ni uruhe rurimi rwo kwangukira? Mo jewe ururimi rumbangukira ni Kirundi. Mugabo deje urumva ko nari nkiri umwana. Sinisunze kuririmba ururimi rw'iwacu kuko iyo ndirimbo deja ico gihe nayanditse narifise inspiration cyane narakunda gukurikira indirimbo z'abatanzania cyane kandi uravyibuka miyo myaka urikaho Tanzania ariko irakora cyane ni myaka bari bashushe gose uravyibuka za Wasafi zari zikaze kabisa ya nandi mabendi atandukanye. Rero novuga yuko bivanye nuko wari zo ndirimbo nakunda kumviza cyane naciye nsanga inspiration anje yo kwandika nanditse mu Giswahili vraiment fresh. None ubu uravye indirimbo kuba wanditse mu Giswahili haro kwicuza ukucanke kuri kwicuza nagize nuko novuga yuko ni indirimbo yarifise akanovera mon cher ami.
ni indirimbo novuga ko yari iryoshe yarimo amajambo meza y'ubuzima urumva asobanura neza abisi ukuntu bameze ukuntu bateye ndetse ukuntu duteye uravyumva rero iyo ndirimbo abagerageje kuyumva barambwiye ati nukuri ni indirimbo nziza kandi cyane wow kandi urumva ko nari mutonya naje naratangara ati wayi ndabikora gute bino bintu bayumvise baravuga ati rero ukeneye kwevuriwa akagira akaevolution gatonya uzoza uragerageza rero uririmbe mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo ubanze ufatishe ngayi wanyu abantu batahure ku bakunzi batahure ivyo bashatse kuvuga kuko si wose babumva gwa rurimbi yani yo regret no banaragize ku yo ndirimbo Poa mabrada gushika no munsi ufise ibikorwa bingana gute kuri YouTube yawe mbo kugeza uyu munsi novuga yuko ibikorwa byinshi fise novuga ko bizoba bifise inguvu bifise uburyohe kandi abafana ndabasaba kutabihomba kuko nyimba ari isukari yabuze zimwe tunywa mu cyayi novuga ko ari isukari igiye kuboneka mu kanovera ku muziki ndundi ni ibikorwa ndiko ndabategurira urumva ego nayo ivyo mfise urumva ko ari ivyo nakoze muri iyo myaka ivyo mfise nibiratangura rero kuja habona ariko son biraja ahabona vema bibutse YouTube yawe kugira ngo babe baragira subscribe babe barakoresha kugira ngo bakurindirira nyine ucuna baha nikiringo woba bararindira apani imisi nyinshi cyane abakozi b'umuvugizi TV bakunda ibigenda ya YouTube yanje nibandike Vivian Boy umaze kwandika Vivian Boy ucugenda ugire subscribe baraza kubona ko ifoto yiwanje nizere yuko abakunzi bacu bariko baradukurikirana bariko barakurikirana kino kiganiro bariko baratubona ya rero banditse Vivian Boy babe baragira subscribe kuko ibiri imbere mon frère no munyenga kabisa hasanzwe ariko indirimbo zinga hariko naho zo batari za vuba cyane mugabo barasanga ko ikintu baba barateramirako ikintu baba barateramirako ya hariko indirimbo zine ariko indirimbo zine izo nakoze muri ico gihe cyose ukuntu wabisigura wamengo nuko bararindirira muri video ariko bagire subscribe kuri YouTube bongera banaraba ibikorwa biriko banitega nibindi bikorwa ndabibiranyira ko Vivian Boy ariko arakorana na Camarades Voice Studio kugira ngo indirimbo zigende fresh sana ibyo byari banga ariko misemo kubivuga right now ndafise akabazo ndateguye kukubaza ari naco kibazo dotegeza kugenda baza abaririmbyi b'umuziki bazotegeza guca hano ku Umuvugizi TV nafa passe ndazi nimba ukurikirana Umuvugizi TV uko bishobora gukurikirana hariho umutipe yaje hano aremeza neza ko ari umwami w'umuziki gushika ubu jewe ndarura ko ugitega ariko bashima mwese ko bamuvyivugira cyangwa bamuvyemeza ni umutipe yitwa Man B1 Jesse Misha ntabanga ririmo kubisanzwe ku rubuga kandi vuba vuba aravuga ko azoza gukorana album muri Camarades Voice niho doca ngenda ndamuha inyishu magiye muramuha none wewe kiye kiganiro maze kukibona kwanza muri wewe wiyumvise mwo gute wacakiye gute deja ikibona handitse kuti hari umuntu yaje aravuga yuko ari umwami w'umuziki ngaha muri iyi entertainment yacu naragize ubwoba ndanababuka navuga ati twagize umutumira atari hondi navuga ati Kidumu yoba yaje Farias yatugende Satbi yatugende karibo nzi ko izina rya legend karibo nzi bakwiriye kuba uyu mwanya bivanye nuko bagiye baragwanira umuziki kenshi urabizi bawutanguye kuva kera cyane navuga ati bo bari babami b'inzuki badukorotsemo urumva rero natanga imaze kuraba nkasanga n'umuntu ari anda cyane nka Man B1 vraiment kandi muzomubuze nyimba ari ibintu by'amatabanywa deja naona numva kenshi mani aragira amakosa deja general mubajije nakahe kantu uwihereza imbere yuko uje mu bintu by'umuziki ni nkuno munsi wajufasha gakiyambye ngo Heineken siziko bari uko nakawidi sinje sinomuweshira yambye Heineken nanje wo bafise Heineken ya mugabivana n'iciyumviro wagize uwo mwanya ukivyumva mugaje novuga yuko navuze ati nukuri turago bagira cyo kutwagirizaho ko abantu baririmba music ari abantu warumogi deja bijya bintu kubikora utanywe nk'urumogi no vyita utanywe ibintu binakurengeye vraiment ariko ujya mu kipe muzomu ama conseil nta muntu yige abami mu muziki bahari for the ubunyene tuvuze ati nabaye je ndashobora kuba no guha Kidumu ngaha mu Burundi ndashobora kuba no guha Satbi urumva ndashobora kuba no guha Big Fizzo abo nabami muri music muri industry y'u Burundi badasubirizwa ariko abandi bose nibashire ibikorwa imbere dukore urumva hama iryo zina ry'ubwami bamenye ko ari izina ridahangagwa hama umubwire meke umubwire apunguze bijya bintanywa abije gusa ico nibuka yarapresije aravuga ngo si Burundi bwose ngo ni Gitega yaravuze Gitega ko ariho hantu hiwiwe ngo niyo haje mu bastar ngo abakira wow okay novuga yuko rero je ko nabitahuye mon cher ami novuga yuko urabizi iyo ukoze ku cyamwa cy'igiti
nuvuga ngo urumva ngo kubera ngo nakoze ku cyamwa cy'igiti ngo je navuze kijya cyamwa urumva rero uvuze gitega novuga yuko ni cyamwa cy'u Burundi urumva ni igiti kimwe cy'u Burundi ko twese dusenyera ku mugozi umwe je umunsi cyise mu Rwanda bavuga ati haje umurundi kutugendera nkuko ujya n'aba legend aba batwita ba legendary badukurira iyo se mu bindi bihugu bavuga ati Burundi bwaje rero jewe nabifashe grave nashobora kuza ngo yite umwami w'umuziki ngaha mu ntara ya Gitega kandi deja afise yitizingaye ngaha jewe nta ikiziga naribwa kurikirana cyane gusa amabasitari yakiriye ni bangahe ndasanga ibintu bihari nibaza ko mani B1 ariko aravyumva vuba cyane adashitse no kumuvugiza TV tuzomusanga no muhira ibintu byiwe bije kumugaragaro izi nyinshi kurahabwa nizo uzobazwa kugira nawe zitangire izindi nyinshi ugire nico ubivuze ko kandi muze mubaze jewe ntizo mubaza ico ni kintu nihaye kuko nta kuntu yotera kajagari muri industry nayifashe nk'ubuvayo je yaratanze n'amagift sindi kwa bihejeje narabibonye yatanze mugabijya donc novuga yuko novyita ubusambanyi urumva uvuze novyita ubusambanyi gusa nawe havutukana no urazi igituma kirazira yuko hajya niyahaye agaciro ujya mukobwa yabihaye urumva donc igituma novyita ubusambanyi deja naho uzoshaka guhikina umukunzi wawe twese turabitanga turecho twama twabikoze urumva mugabo kirazira yuko ushaka kubikora ngo social media bamenye yuko je nahaye ikintu sheri wanje urumva yani biba bisaba ubikore umutima w'ubimenye nawe nyine ubwiwa bimenye mugabo yatweretse yuko donc ari nko kumugurira donc nyene social media zibimenye yamuhaye iki ngo ni kubera ngo yaje mu karere kiwe nk'umwami umwami arakiriye ubundi muririmbyi aje mu bwami bwiwe bw'umuziki kandi ordinateur naravyikurikiraniye irashika neza nuko abadakize niho yebereye kubera ahakurikiye akavuyo dakize ngo namutwaye amafaranga turabandanya inbox ndagenda iwabo ndavugana nabi wabo ndavugana jewe vraiment ivyo twarabihereje muri famille wabo nshatse kuvuga ko nasanze ordinateur ari iri ibintu byose biri hajya yego kuma naribaza none cyangwa bafise ahantu bazinanye mbega mani B1 kubera ki atahisemo ubundi muntu yoha ikintu Gitega wowe umenyereye akarere nta bandi baririmbyi baba bahari b'abahungu mbega Gitega n'abaririmbyi kazi bangahe b'abakobwa baba bahari ngaha abaririmbyi kazi bahari donc yaraba ariko barakora kuko urabona nk'ujya Bishari ariko araririmba umuziki urumva kandi novuga yuko no mu dada ariko araririmba neza abandi babayeho urabizi bagiye barazima hariho ba ST Baby novuga bagiye barabaho ngaha mu muziki wa Gitega babigeme urumva ariko ni benshi babakoreye ama service menshi kandi cyane ugasanga yamwambitse yamusukishije kugira muri clip yiwe video yiwe agiye gukora cyangwa muri shagiyemo aze kubasa neza urumva ariko wibuke yuko ico gihe social media zariho urumva ariko nibigira babikora ngo abantu babimenye ngo rero gituma bijyana vyita nk'ubusambanyi donc urumva ashaka kumuprofita ku nguvu urumva ashaka kumuprofita ku nguvu Vivian Boy no munsi atuzaniye izindi sujet ariko arafata ko byabaye bishobora kuba bise inkurikizi wowe ibyo muri kuravuga urisiri be mani B1 hamwe yo kwitwarira ku bintu kuravugira hano umwagiriza ubusambanyi wowe bifatamo gute mbo donc anyitwariye jewe vraiment nizera yuko nabajejwe kumviriza abantu abaje gutunganiriza abantu bo bitahura kuko deja hagiye hamaze kwekana image yo kwashobora kuba ari umwaro mugi none gute wita umwami kandi atavote yatwa yabaye none ndakubaze neza amatora yabaye neza none mani B1 nujya mu mwigeme wewe Burundi baragira imbona kazoza akagira imyaka myinshi wowe uri kurabiraba mu kwezi kumwe imbona ya niba ari imbono yawe Imana je te dis ndabivuze ari none yavuze ikintu yico vuga numve ujya mukobwa arashaka kumutera imbari no yita imbari ni imbari oya imbari nibazo baba bana azamutera ishushu rero ashaka kumutera ishushu ishushu uwo muhungu nayo ikirundi kiyamu okay ubu rero nibarenda kwinjira nawe tugomba duhindukana yego nshaka kumenya we na mani B1 ni ndakazi who is the best murabami ba hano cyangwa murabanyamuziki ba hano nawe uri umwami cyangwa jewe sino kwita umwami ko atavote yabaye atamatora yabaye ariko icyo no kubwira cyoco uri umwami wiwawe nukuri jewe sindi umwami wanje sindi n'umwami wafana wanje oyaye ariko muri music urumva make je ndibona muri kazoza FM je muri music ndimo wewe na mani B1 ndakazi je na mani B1 manu ujya ni mutonya kuko deja
nawe yoba aririmba neza tureke nazijya nka tozi waririmba nawe yoba aririmba neza arabuze icyo bita discipline umuntu ashobora kumudomina kuri kote ya discipline mugabo asanzwe arimba n'urukato aririmba inkato desha aririmba inkato kandi nawe yoba aririmba neza ndagwa karorero reka ndagwa example indirimbo ziwe amaze kuzitwara ku maradiyo nka 3 sivyo bana yaratwara kuri Star FM aratwara kuri Umuriza FM nta namwe barigira bakira indirimbo yo ngo wayivuze kabiri oya jamais umva ntibovuze urukato batari muri sport oya ntibovuze urukato batari muri sport sawa twe dukoresha icyanditse dukoresha icyanditse dukoresha amatwi dukoresha amaso kubona n'ububasha bw'umuntu reka nsabe brother shiramo beat hariho beat iri ngaho ndagwa beat yari yo yose ntuncika urakubita kandi nagenda kubita mari biwa nawe nazochaza kuri yo beat nyene akubite wow naje nkubite bato uba gutanga bato umuntu wese azoca hano yiyemera uraririmba kuri yo beat naje ndirimbe kuri yo beat nujya ndirimbe kuri ya beat je ndirimba kugira gusa nankuraje gusa je ko nta mutima mubiri kandi nawe nyuzubwire man umviriza nawe uzumubwire ndamukunda sivyo ariko ngaha turi umuryango umwe muri music urumva isaba tuze turahanurana zijya ngenda yeba kayiwe ahindure bro pray bagoye beat ugomba uririmbe R&B ugomba uririmbe rap ongeza volume ngaho akuri kakese ongeza volume hadi ongeza zanino ongeza Only your beauty ni ingaruma natuma nufiringa walai wanwaye umutima siniteze no kukureka one time ulikyana cyiza first time na wakuruta ukuntu bikora urakaninja urakarara wa abanaje mumaye umwana nakarara JOGONS NEGLAS Nicholas ina depress ina depress muri kemu chakigana ngoma prakamano urugendo amanuta urugendo kokonito kibondo mina waka bila mkondo juu akachikawe kunduhuru umutima numvano nagupira uri ntwari nyanje mu busima baby mu busima utwi melody kendo kire na batabisi kona maze kumusarira musariye waramusariye kurakate stop man ready to jam me nibaze ko muze gutanga amanota yaririmbye naje ndacana ariko je vraiment siko ndayigana mu bari cyane mani B1 aho uri ibiti zo bari inyene bitabaye uno munsi nejo kandi rero nagomba kugira ikintu bitabaye uno munsi remember umviriza wibuke man ni freestyle beats sinari bwamve nari medesha bwantunguye mugabo komsanye ne nk'umuririmbyi ahubwo ibaye ngomwe na man B1 zo ntambara twapiteguriye zo muri duranza ni beat mugabo ni freestyle kandi man wakoze beat sosa bro yego aya vraiment ariko uririmba waririmbye reka turindire vya man B1 kandi abatojudginga nabo muri muri kumuvugiza TV commentaire hariya uzovyakira kuzobibona na problem ko twatwiteguye kwakira ibintu abafana bacu vyose bo tuvuga ko abafana buryo umenye kari bo bavyeyi mu muziki urumva kuko naho dukora nibo dukorera urumva rero okay niko ndavyumva kandi wewe wishura ukuntu wishumengo ibibazo mwagomba kubaza dusuba bamaze kubibona sintumbaze sinibintu bigenza bro wewe wamaze kubona rero dusubira inyuma gatoya wamaze kubona yuko dakize jo canke ijya ejo imbanyi bazoba bareha none akajambo kamwe vraiment akajambo kamwe nuhanura ujya mukobwa sivyo dakize nkamuhana afati ni conseil ndamuhaye sivyo nagende ige kwanza ujya muhungu ashaka kumera ibintu imbere y'abantu bose donc yoba rukundo gwishikana nkunda cyane yoba ari amaprefi wari ashaka guprofita urumva abanze yanariza ico kintu no musaba kabisa kubera ego bishobora no kuberera mugabo benshi babigenjeje kujya n'ivyabereye yego guys no musi vraiment munegeri aduhaye show aduhaye vibe ibintu bimeze fresh sana ngoma no kurinda babwira ko ni Vivian okay ni Vivian mugende kuri YouTube yiwe mumugire subscribe mugire share like comment kugira ngo ibintu bitere bigenda fresh sana vraiment umwana w'u Burundi nanje ndi umwana w'u Burundi kumuvugiza TV turakunda
abantu natwe badukunda bakagira akayifollow vraiment ja wagwan abafana turabakunda cyane kuko kuba turi muri music ni kubwanyu kugira mu ryohego kandi mishime tubasabye gukora subscribe and share kuri Umuvugizi TV byinshi byiza biri imbere kuko aha ni kiganiro gitangura ariko siho kizoherera make turahari kubwanyu we love you so much je vraiment umuntu wese ariko arakora azoka mahabwa invitation nkuko nabikoze ndaguteguza ryari tuwa urambira ko tamanya wari ufise ndasubira roseti yari roseti urambira wapi ucumbira ko ronef aje kuba ari fresh sana nanje ndavuga nti bien sana umuntu wese ariko arakora muri industry hano abishoboye azodusanga no ku Muvugizi TV hariho na nimero ngaho nyine hepfo camuziraba mwandike kumbure ufite ibyo ugomba kumenyekanisha uzi ngaho ku Muvugizi TV byaba mu by'imiziki eka byari byo byose kurakora hano turi ku Muvugizi TV my brother Vivian Umuvugizi TV ijwi rishika hose kubadida bro reka jewe mpave ndagusezera nongera ndakubaza nti kumbure niba hari akabazo noba ntakubajije wowe wari usanzwe wagateguye cyangwa wari usanzwe warakana woshikiriza uce ugashikiriza uce usezera n'abakunzi b'Umuvugizi TV reka je mbaze ndabasezere mbere yuko uce usigara urakababwira ku kantu wongera n'abasezera jewe Jogos Neglas nije mwari kumwe kuri microphone ya mbere inyuma ya kamera ari kumwe na Ashraf umutumire nawe ni Vivian boy reka acagira ko abasezera jewe hanchi ni ciao ciao abafana banje aho muri hose ikintu najefise ku mutima narishaka kubabwira uyu munsi ndabakunda cyane kandi mugende kuri channel yanje mukore subscribe and share ndafitiye byinshi byiza cyane kandi ntimuzogira ico bita regret muzicuza kabisa ngiye gukora ibikorwa vyiza kandi muzobishima ndavyizeye wagwan umunsi mwiza kuri mwese ciao ciao tuzawisanga ku Muvugizi TV wifuza kumenyekanisha ibyo uriko urakora nyaruka ku Muvugizi TV